tugeze DFDD n'intsinzi itagabanije y'umwaka w'2020 no kubandanya. nagira ndababwire kugira muze mwaye mugaba iminsi yose ubushaka gufata ubutegetsi mu Burundi iminsi yose ananiwe mu gikenye yamashaka guca mu bintu byitwa ibiganiro. Abadagi naho bishe abarundi batari bake, umwami mwezi yashoboye kugwana, ariko kugira bashikire ubutegetsi bw'u Burundi bagize ibiganiro, barahenda abarundi gushika abarundi bemera bararekura ubutegetsi bwabo babuha abadagi, ndetse abadagi baraduca n'amande, badutwaye inka 424 bacabesha ngo bagiraniye amasezerano n'umwami. Mu bisanzwe nta masezerano aba hadashizwe ku mukono. Twararondeye amasezerano kugira turabe igikumu ca mwezi turakibura. No kuvuga yuko bagiye guhenda makungu ngo Burundi ngo bwemeye yuko butwagwa bufuni na buhoro, naho cari kinyoma bitwaje ikenye cabo. Bwarakeye kabiri, abadagi baratsindwa mu ngwano y'isi yose, hanyuma ishiramwe mpuzamakungu ONU ricarishaka ko ari ryo ryifatira Uburundi. Ico gihe ryitwa ishirahamwe SDN. Mu kuba aribwo rero bwiganzira Uburundi, iryo shirahamwe ryaciye rirungika Ububirigi ngo Ububirigi butwara Uburundi. Ububirigi bwatwaye Burundi bufuni na buhoro kw'izina ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Nico gituma mubona n'ubu twamaze kugwanira ukwikukira kwacu, Ububirigi buca bugenda kubwira ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngo ngusubize ca gihugu wampa. Nico gituma mubona amarementanya mu maraporo y'ibinyoma bagira imigwi itaja ntize kugira ngo bagirize ibinyoma leta y'u Burundi ngo amakungu ngo aje hamwe ngo aze kugwanya abarundi. Abarundi twame tumeze amagabo, nta numwe azodutwara igihugu cacu.